basi uri kumwe nande ntumenza kuraba yo ndi kumwe na sheri wanje niyo mpamvu ntashaka ibintu binyara stress ariko vava kweri rega nawe ukwiye kuzuranyumva rega nanje ndumuntu kiramena kabisa wareka kungora uwo muntu ninde babe sheri nagahungu kataye umutwe buri mwanya apere iki ngo kaho kansaba ukumva wasinzi ariko si byiza kumwishura nabi kuko ndi kumwishura nka kujyana ariko ndakubwiye je banyishuye ngo ngiye kunza umuntu ngo nibisigura ko nawe bace bagukunda gusa wowe ndumva ko mu busanzwe mumenyeranye ariko c'est bon. Okay, nivyo vyivyo naramwemereye ndamuha ubugenzi bisanzwe ako wewe urumva ku mwanya ku isegonde apere byamaze no kundabira ubugenzi bisanzwe Nibiki kuguma wiyumvira bro so umaze gukunda umuntu ku rugezo yaho ubona yuko ashobora kuba byose byawe ariko wowe ntabibone nk'uko ubibona bikarangira gusabye ngo mwibere abagenzi gusa nibyo uri kurambwira byashikiye wewe mu bisanzwe nta bintu byinshi nzi ku rukundo nta kintu se ntobivuga ko ariko nibaza yuko nakabara agateka gateka kiki nakabara agateka jewe ubugenzi n'urukundo sindaramenya no kubitandukanya bro muri iyo mikino man you have to be serious. I've told you so many times, I'm very serious. Narakunze umuntu man. Gusa ndiko ndabaza no kumwera ariko arashaka twibere only friendship without love. Oh shit. Ihangane ubihigiye. Sinzi igituma nizera ko igihe ari umucamanza mwiza. Buri gihe yonjyanye mpora niyumvira ngo ihangane ejo buzoca ariko nkasanga nakabonge kanyuzuye ndiko ndagerageza kwishimisha no kwihumuriza aho ubundi bro biri kure nk'izuba akabonge ariko mpamwe bibabaje gusaba umuntu urukundo akaguha ubugenzi busanzwe bitandukaniye n'umuvyeyi yuko umwana we yomusaba ifi akamuha inzoka. Even Bible says that, bro. You have to keep focusing for that. Listen. Ari umuntu wankujije nkiri umwana like nko ku myaka ijya myaka nyene y'ubuyabaga igihe amaraso abashushe nza gukinisha ibintu by'urukundo mbwira umukobwa ngo ndagukunda yanyishyuye inyishu yatumye ntahura kugeza n'ubu yambwiye ngo yarabanjira ndaba mu maso cyambwira ngo iyo ukunze umuntu nibisigura ko nawe acagukunda. Oh shit. You know, for me yari cyari nk'ikintu gikomeye kibi inyishumbi ariko kuri we kwari kuri kuzuye simisi yose bikenewe ko umuntu umukunze nawe acagukunda. So take it easily and move on.
gute burya kano gashati niko gashati kanyuma nteruye nivuze ati ndivye nico kintu cyanyuma mperejeko ushaka ndagatera ugaterire ibeyi rayisi chap chap mama faranga ce ninyavye Icyo winyako ce ninyavya oh none wakivyicura nakamba umviriza rega nanje bari banyivye burya navyutse mu gatondo urabona ko nirarira myikaneva navyutse moningi casanga impuzu bayitwaye nandi ndavuga ati reka nce uswazi nterura gashati nanje ngende nambaye oh muri make ushaka tugatera ibeyi rayisi chap chap we bo ofete mahalez majendevye mbona iyo shati yawe no gukata kuri 2005 nkaca ndaguha dufate nkaguha igihumbi kubera ico gihumbi ndakiguhaye wana yuko ututuboko twawe ni dutoya ni dutoya urabona ya maboko yanje ntiyoca uvuga mu magambo make ungabanyije kubera nonze amaboko kubera nubundi bica bisaba ko nguri yindi shati ndayikatakate nkure kibiremo ntera kuyiyawe ncinja ku mufundi abishire kuyiyawe kugirize kunkwirane wara nagafuwa kawe umengo nakantu umuntu yateruye ahantu ashirako nta karimwe mugo urabona jewe ntiyoncamo kubera bica bisaba kugura yindi rero katakate bipande kugira cinshira kuyiyo icinkwira we nawe muhungu mu bantu bakubiditsurimwo banegera ikintu ushaka kukubwira ubunyene Mani je ndangira akazi n'ukuri nikorera ibintu byo kuguma niba ewana full stop ndabihagarike bo wifuza akazi je nifuza akazi we nimba ugenda muri biriya bijama mu bana nimba ubibwira ati umutipe kandi urabizi cyakazi ndagashuba akazi kari kuko tijeno gakora bo mfatiye ukungene ureha n'ukungene wonze n'ukuntu wirabura rindira none ndakubwira ufatira ku bintu bidashoboka ufate ubwirabure n'ukungene ndehabi ndakugira rega hari akazi wewe woshobora je ntoshobora oyo nishavu ry'ukuri kimanyi ubwo nawe iryo nishavu ry'uko ndakurusha ubuvyibuhe n'inzobe sawa reka imwe ku kindi birarangira sawa ndangira ku kazi birangira mbo akazi rembo nawe woshobora nuko nta iyaba muhira hari himbwa no gusabiye akazi ko kuragira imbwa ukazuraziragira canke unazigaburira mugabo none gasha Yesu yaravuze ati impumyi ntirongora yindi none imbwa yoragira yindi canke imbwa yogaburira yindi nawe uri imbwa magambo make miyumbwa si kusema eti wewe umbwa yani ni mfano mbo musikwaje wivyimbishije n'ibiki baba nshaka kumenya impamvu ushobora kunyishura uko wishakiye ngo nukuri kumwe na sheri wawe neje sindi umuhungu nk'abandi kumba umugenzi wanyemereye n'ubu bwo kuzuransuzugura imbere kuri telefone ngo nukuri kumwe na sheri wawe ako sheri wanje atandukanye na wewe ushatse kuvuga iki shatse kuvuga ko uri mugufi sheri wanje ari muremure uvuga mbere n'ubwanye mubwira ko ndi mugufi ni kuba ndi mugufi ndabizi none sinibona ushaka kubimbonera Papa please nimba ari ubwo bwenzi wanyemereye ko tubanamo ariko apana kunsuzugura imbere y'abantu bose please pasigira respect basi kuba waranyimye urukundo ivyo ndabizi nenkora iki naco no bihindura ariko utangwe no kunsuzugura basi ndagutelefone cyo ngo karenda gukomba yarayize iminsi ngaye tutabonana mbona ni myinshi cyane ariko iyo ntitwihagararako icy'ingenzi jeyo ndi kumwe na sheri wanje sishaka umuntu aciramo kandi nawe nakubwiye ko uzokora ikosa rimwe gusa rigatuma n'ubugenzi buhagarara baba ushatse kuvuga iki shatse kuvuga ayo kwama telefone na buri mwanya ntabyo nshaka sishaka ikintu cyotuma ducana mo na sheri wanje shima ubwo bugenzi naguhaye hama wirinde icyo tuma n'ubugenzi buhagarara baba please utumye ntarara neza ubugenzi ndabuzi kandi ndazi ko wabunyemereye ibyo ndabishima ariko gusa ndiko ndanga akantu ko kunsuzugura please nimba ndakubasha ifu kunyubana jewe apana gutelefona ngo nyitaba uko bishakiye ngo uvuge ngo sheri wawe iki n'ibiki ngo niwe muri kumwe ibyo si byo nkeneye kumva please ndamunzi ko mufise warambwiye kuviza uwo wakunze nimba naragukunze ntunyemerere naje si jewe ariko icyo wamenya cyo twubahane
sivyo turabagenzi nabo kubana ahubwo umuntu kuri telefone ukamubwira bijya bintu vraiment je vyarambabaje Murabona wewe na shere wanje no hagaciro yuwe. Uvazogera aho nkenera Chagira nicagira nzokwicisha bugufi. Nibi, karibu. Welcome again. Boss, karibu washa na boss kazi wawe. You are welcome. Makanyaga bugabanya ayo majambo. Mbo nayagabanije burya hubona. Ofete, jewe burya iyo maze umwanya ntariko ndavuga. Ari amajambo aguma yibika ahantu kubera mba ntariko ndayavuga. Iyo mvuze rero mba buteresharije. Communauté avec communication avec téléchargement. Il faut yuko nca ndayavugira rimwe. Ico ni kibazo ufise mu mutwe. Ico ni kibazo ufise mu mutwe. Urumva wavyimbiwe. Nyene bisa nkaho nyene mba navyimbiwe rega byestara mu mutwe nyene bica biguma. Burya amashambre yose ari mu mutwe bica bijamwe. Amashambre aca ba bloquer kubera bayuzuye. Chambura kora. Okay, sawa. Rero uno munsi nuteka. Wari wamaze guteka? Nagomba ntangure mu kanya. No munsi rero ubyihoze shaka abari wateka. None ubu nivyo bitumye uva no ku kazi amasaha ataragera ushaka kujya njye umuhabara wawe umugore wawe yateze. Sorry mugabo muramutwara ntimuragira mariage ntiturayora niyo mpamvu nari ndakanyijijemwa kubuhabara gusa nyine n'umugore wawe kurumururumba si sawa. Ibisigaye nibaza yuko wari kuracunga ngaha bandanye ucunge. Kazi matana mudu nari nifitiye bana yo guteka. Uraruhutse. Haze kugutekerane guza nagutekere mu kirago. Baby, let we go now. Les autres enfants. Les autres enfants. Les autres grands et grandes. We kadogo, nako Johakim. Ewa no musi sinteka. Basimbuye. Mwene wanyu yarongoye ngo no muzi ngo ashaka kujya ngo atekewe n'umugore wiwe mawe ngo si. Uno musi yabonye ko nteka nabisha. Yabonye ko nteka nabi ngo umugore we ni wateka neza nyagutekerwa mu intuze mu gifurushi. Yarongoye no muzi wowe turararana mu gikoni. Karatwirukana ka gasongo no musi. Sawa. Wowe ngo wani ngo motego n'imisosi mawe je nteka ibintu kujya mwakuri rya fake ngo sha mwene wanyu burya ndamubonye ntambonye. Sawa. Ingo toka